Ukora iki iyo ubabaye? Nico kintu tugiye kuganirako uyu munsi. Ikaze kuri G4G. Nimba uri musha, kora subscribe kugira ngo tubandanye tubana buri munsi. Nimba ubikoze, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Ukora iki iyo ubabaye? Ukora iki? Mu buzima bwa misi yose twese hari igihe twumva tubabaye, twese hari igihe duhura n'ibintu bidutwara umunezero wacu, wavyemera wavyanka, niko isi imeze kandi ntaco wabihinduraho. Ibi bintu bitegerezwa kukubaho ukiri mw'isi y'abazima, kandi uko iminsi igenda ibitera umubabaro biguma bigwira uko bukeye uko bwije. Ndabizi nawe uri kurumva iki kiganiro amaze guhura n'ibintu bigutwara umunezero canke bikubabaza. Nimba uri mw'isi, isi y'abazima, mw'iyi si tubayemwo, ibitwara umunezero w'umuntu nivyo vyinshi kurusha ibiwumuha. Rimwe na rimwe ushobora kubura umunezero mu guhemukirwa n'umuntu wakundaga, ari wahaye icizere cawe cose, ariko akaguhemukira mu buryo nawe utari witeze, bikagutera umubabaro. Canke ushobora gupanga umugambi ntuce nk'uko wavyipfuza, canke ugashikirwa n'ingorane zimwe utateganije, n'izindi uba warateguye ukavuga ati ibi nzobicamwo gutya, ariko navyo bikanka, bikarangira bigutwaye umunezero wawe, bikagutera umubabaro. N'isi tubayemwo niko imeze nikiri. Ndabizi jewe nawe turiko twumva ibintu, twese twigeze kuronka ikintu kidutwara umunezero, tugira hahandi tuvuga ngo Mana kuki wavyemeye ko bitubaho, canke kuki wazanye ibi bintu mw'isi. Ariko niko isi imeze. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bike muri vyinshi wagerageza mu gihe ubabaye, mu gihe ubuze umunezero wawe, vyagufasha. Ikintu ca mbere gishobora kugufasha iyo ugeze muri ivyo bihe, uko vyaba biri kose, gerageza ntube ahantu ha wenyene, gerageza kwegera abandi, ubabemwo utere inkuru kugira ngo basi ushobore kwibagira ivyo vyari vyakubabaje. Kuko iyo ugiye kuba ahantu ha wenyene, bituma uguma wiyumvira ko ivyo bintu bikakuzanira n'ibindi vyinshi wabona ko bitakunze mu buzima bwawe, ukisanga umenga ntaco umaze kw'isi. Rero gerageza kuba hafi y'abantu mu gihe ubabaye, ubabemwo mutere inkuru, mwiyibagize, bizogufasha. Ica kabiri, gerageza gukora ca kindi ukunda, ugishireko ubwenge bwawe n'umutima wawe wose kugira ngo bishobore kukwibagiza ica kindi bari kuriyumvira kikubabaza. Niwakora iki kintu ukunda, bizotuma ubwenge bwawe n'ivyiyumviro vyawe bija kuri ico kintu, hama wibagire icaguteye ububabaro. Kumbure naho wogaruka muri ya leta ya mbere, ntibiza bifise uburemere, kuko haba haciyemwo ibindi bintu mu mutwe bituma wiyumvira, canke bituma wiyumva yuko ushobora kongera kuryoherwa bigakunda. Ikindi ca gatatu, nimba ubabaye, gerageza kurondera umuntu w'umugenzi wawe ukunda, wizera, umuganirize, umubwire uko wumva umerewe. Kurya kuntu uriko urabimubwira, uba usa n'uwumeze nk'umuntu ariko aribohora mu mutima no mu vyiyumviro. Ibi bizatuma ububabare canke uko wariko wiyumva bigabanuka. Ariko birashika ugasanga uwo muntu ukunda canke ufata nk'umugenzi, ugasanga niwe yakubabaje. Mw'ico gihe rondera urupapuro n'ikaramu, wandike uko wiyumva nk'uko wari kumuganiriza. Ibi navyo bizotuma wumva uruhutse ku mutima. Ica kane, kora siporo. Siporo izotuma ikwibagiza imibabaro canke icatumye ubabara. Rimwe na rimwe ushitse mu gitanda, ubure n'umwanya wo kwiyumvira kw'ivyo bintu kubera uburuhe, ushike uryama usinzire. Siporo nazo ziratandukanye, ushobora kwiruka, ushobora kuja muri gym, ushobora kuja gukina imikino ukunda, football, basket, tennis n'ibindi. Kora siporo kugira ngo umubiri wawe amaraso atembere neza mu mubiri, kugira ngo vyongere bigarukane ivyiyumviro bishasha muri wewe. Ibi navyo bizogufasha. Ica gatanu cogufasha, nimba uzi gukora meditation canke yoga neza, urabikora. Ariko ibi bintu iyo ubikoze nabi, ibi bintu bishobora gutuma biduza umubabaro wawe mu mutima, kuko uja ahantu ha wenyene ugatuza. Iyo ugumye wiyumvira izo ngorane, bituma stress izongera kwiyongera, ugasanga uguye mu gahinda gakabije. Nico gituma bahanura utabizi ko wovyikawusha ugakora ivyo bindi bisigaye. Nimba
ukunda na muzike indirimbo urashobora kumviriza indirimbo navyo bikagabanya stress, ariko abahinga bavuga yuko iyo wumvirije indirimbo bisaba yuko wumviriza za ndirimbo zifise vibe, kuko iyo ufise agahinda canke umubabaro ukagenda kumviriza indirimbo z'agahinda, ibi birafise amahirwe menshi yuko umuntu ashobora kugwa muri depression canke akaniyahura bivanye n'indirimbo ariko arumviriza. Rero bisaba yuko wumviriza indirimbo zimwe zikubita kugira ngo wumve yuko ushushe muri wewe. Ikindi kintu co gufasha cane kiri muri sorte ya meditation ni ikintu co gusenga. Gusenga iki kintu naco kirafasha cane mu kumara umubabaro. Imbere abantu bavuga yuko iyo ugikoze naho icagutera umubabaro kitovaho canke uwo mubabaro wawe utovaho, ariko hari ukuntu Imana igushoboza gucamwo ivyo bintu kandi ugacamwo umeze neza, unezerewe, umunezero ukagaruka atari uko ico kintu cahavuye, ariko kubera wegiriye Imana. Ngibi ibintu bike muri vyinshi wagerageza iyo wumvise ubabaye. Wakoze kuntega amatwi, jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift.